ugasanga umutipe bahuye swat ashaka kumukompara na papa wiwe you know ivyo byose kubera iki hari affection atahawe na sakira umwana ashaka kuyuzuza rega n'undega umuhungu canke umugabo muhuye aba ari mu kibanza ca papa wawe turaje ndagize ama experience ndagerageje mu rukundo uko shoboye kose kwanza mu rukundo sinojeyo kenshi ko yaje mu rukundo ndetse bigiye nahebaniye mu rukundo baraneba baraneba kuva kera ndababwije ukuri sizopfa ngwaniyo no jamais kubera kutagwaniye umugabo aho rero fara jamais jamais sishobora kuronka umanya wo kugwana ndondera amafaranga ndongo umenya yo kugwana nkeneye kubaho neza no kugwanira mu arabihindukije rero mwege mu bisanzwe ni muri mukiye kurondera amafaranga mu bagenzi habaye guciga urubanza habaye kutakigwa habaye gutukwa habaye ikintu novuga ko nyishe gose nibaza ko habaye mu bijanye n'ubuzima bwanje bwa gikristo ikintu cambabaje narigeze kuvyuka mw'ijoro ndose umwana ndabura amaberebere ko amaze imisi 2 nafungura maze imisi 1 n'igice nafungura uko umwana yaronse ararira kuko nta maberebere yarariye kubera inzara aho wumva yuko umwe mukuru yarariye umukate tumwe dukenda nimfise na muguru y'umukate nakayi yanyoye namba ari kintu shimira Imana fara Imana yaramezagije umwana w'ubwenge umwana wanje wa mbere aciye ubwenge nzomuzana muri video mu mubona niwe yampa n'imitwe kugira ejo mu gatondo nzoro nk'ivyonja ko dufise amahera make reka tugire ibi mwijoro ejo mu gatondo that's my daughter ubibwira nde je naragenda mu cumba nkugaraje ndi bukuma matubana yarigeze kuza azaniye isorori rimwinga arambwira ati numvise isengesho cyawe kuko nanibagira ko hariho n'abantu bavuga mana uri nihe basasa je kubera ndiko ndasenga Imana n'umujama nararondeye nasonje nkarondera amafaranga mu bitaja ntibize nashonje nkagenda nkabibwira abagenzi ariko ibiza mu nyuma wicaye ukazomva babagenzi ngo jewe unaona mtu anapiga simu nguje sinomwitaba ngo ni ngorane ngo nibaza gusasa ko wasambanye hamukana twara nini gute wakomeje imigenderanire yawe n'Imana warasambanye mbega ni giki cyo ntandukanya na Yesu igihe nari nkitwarinda you don't deserve to go to church nabibabwiye naramaze imisi cyanza no muri eglise ko yari muri eglise yanciriye urubanza ntabwo rero shaka gusubira muri eglise bambona mu busambanyi banciriye urubanza ngaca nibuka yuko rero n'abazikorera tutabona baguma baza muri eglise baguma je no kuri altari kuririmba yes ngaca nibuka yuko naho nyene hari ushobora kuba je ngavuye gusambanya guma je muri eglise abantu bagomba kunjija ubura umusambanyi ntubereye kuja gusenga uburiki naguma numva kajika Imana kambwira ngo you are loved hari ikintu ngira ndakubwire kigira kigushoke. Yes. Welcome, ladies and gentlemen. Muraho murakomeye. Ntwara nagira ndabigire. Okay. Ahikaze basi. Okay. Welcome, ladies and gentlemen, bakunzi ba African TV, bakunzi bacu, bakunzi ba Franiki, bakunzi biwanje, bakunzi ba Nuru, bakunzi biterambere, bakunzi b'u Burundi. Waruzi ko nazi gupresent. Bandanya rero. Yes, welcome, ladies and gentlemen. Muraho murakomeye. Zirakomeze neza murasumiriwe cyane muramusivanye namwereye. My name is Frank the answer iyi African TV sanda gwikaze wowe dukari kwikana mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Kongo Iburaya se mu bihugu by'abarabu ndavuga wa Arabie Saoudite muri muri Amerika Dubai n'ahandi hose kwindi migabane ndabaha ikaze iyi ni African TV kuri mushashwe chini yacu ndagusabira subscribe bakomeze kubaka umuryango munini ndi kumwe nande uri kumwe na Darlene na hayo Darlene mama WY canke MC Dada MC kandi Frank natindu mu MC yeah you was the big MC in the city. Okay hamagara musane kuri stage basi yeah afite amateka menshi no muri revyo akoze igihe kirekire mu Burundi amaze imyaka myinshi cyane akorana iwacu akoze indirimbo zitandukanye mwagiye muratwenga muraryoherwa harimo za Nyerera harimo za Ndanande na wose undi ni Sadbi abamuzi bamuzika izina rya Karume canke Satura amabafre n'amabuye mbandanye Frank canke ndaguhamagara we mu sare namaze kwemera abantu bamwibuka ariko arasomesha abantu naciye muri vyinshi sana nawe mu journaliste jewe cyane narirondeje man yacenda kwibuka ndakumviriza ndahantu ibana hari nko mu 2019 2018 wari muri karibu 2018 wanyumviriza
no muri tube class no muri tube class je karibu ntakubise cyane go tube class nayumviza kubera ko je tube class just na nushaka kuba class sinashaka kuba class abantu rero bamwuzire muri kiriya gihe dada somesha bya hatari ahandi hazamuciye mwibuka bivanye ni presentation meze neza nukuri ndameze twambaye ibintu bitandukanye no musi je umutima wera cyane mega amajwi aragwiye abakunzi ba African TV ni dada turi kumwe hano onya hama mucumwira kandi kuri chaîne yiwe bwira subscribe Darna TV hano naguma bambaza bashaka ndabisubire mu Darna TV ni Darlene na hayo ibintu byose nkora byitwa Darna basha haro na Darna Consulting Darna Event ibintu byose nkora byitwa Darna so thank you it's my empire mwumvise dada afite ibintu binini yenya cyane gose abantu benshi nkunda kumumva bamwita ngo munini baramuvuza urusaku n'uri ku ruhande abantu benshi bakunda kwita ngo uri mu psychologue atavyigiye okay ufite experience nininya ku buryo umuntu umubwira ikintu akumva ngo uri kuramuvura wavuwe n'iki wewe urazi ndabwira ikintu kimwe urabona iyo umuntu mu rugendo tubaho ku isi uko umuntu agenda aramenya ubutunzi na papa yarabaye induru kuri TikTok bariko bavuga ngo abajana mu Burundi nta journaliste dufise ngo dufise abantu bafise impano yo kuvuga ngo dufise abantu bafise impano yo kuvuga Candavyibuka ko byigeze gutera induru ribuka ko ravuga ngo aba youtubers ngo aba journaliste bo kuri YouTube je nibaza ko izina atari cyo igikomeye cyane ni gikumuntu atanga hariho ibintu umuntu aronka kubera ko yavyigiye hariho n'ibintu umuntu aronka kubera ko ari experience yaronse mu buzima sivyo nibaza ko namba nihenze bazeno bino barambwira nibaza ko ndatamashuri y'ubu DJ dufise amashuri y'aba DJ dufise ngaha mu Burundi et pourtant dufise aba DJ bakomeye around town DJ shout out to you dufise aba DJs basarasana bafise mood naho bavyigiye you know mugabo uvuze DJ ukavuga DJ Zenobino ukavuga DJ Phil Bright ukavuga DJ Panman turumva yene ko ari aba amazina twandavuga mu cyongereza chata Phil Bright Patman niko ndavyica ukavuga DJ katihabwa ruwi Carlos kagana neza isa Carlos you know DJB rumva ntavyo bigiye barabishobora turafise aba journaliste bakomeye ngata ntavyo bigiye aba MC atavyo bigiye tufise beshe MC Santano mwumvise umengo cyane mu ishure wumvise ba Kabosi for Lily ufise ba Big MC Ami Pro urumva nabantu ntavyo bigiye so sinovuga ngo nari psychologue ariko nimwe namamvuga nize kuba filtre ibintu bigenda birashikira mu buzima ndabitora ndaraba ikintu nkuramwo sigarana et surtout nka gifashisha abandi ubaza ngo nije yene ndumva psychologue ntavyigiye there's a lot of abantu benshi cyane aho hanze n'inyuma ya kamera bahuye n'ubuzima busumba bw'iwanje bahitamwo kubyigumana ako je naratahuye yuko Imana yashize hano ku isi mission fise niyo gukiza abantu mission fise niyo gufasha abandi bantu so nzobikoresha uko shoboye byose wabinyigishije n'ubuzima hamaca ndagira amahitamo yo gufata ivyo bintu bifashe byongere bifasha bari ruhande yanje nibaza ko ari kamere y'abarundi canke ari umuco wacu wo kutavuga abantu benshi umengo birabagora kugira ngo bashobore kuvuga ibiri muri bo maybe ubuzima bwabo nivyo ni umuntu yambwiye ngo uri umusazi ngo umugenda ngo uvuga ibintu vyawe kuri YouTube ngo urasara mu nyuma nzanumva wenyene yabimbwiye ngo ndi umusazi ngo mugasha ngo ari ibintu byafashe just like thank you utareye kuri ivyo you yabiri muri kamere yacu avuga ucume ngo urerura urishira urerura rero yes umaze gufasha benshi rero batandukanye umuntu agereje kuja kuri YouTube yawe akaraba ama commentaire y'abantu ngira ngo gukurikirana ona ko benshi arabaza baje gufashwa cyane gose donc bimwe mu bintu nshaka kuzugiza kugaruka ko dada ni ryari umuvyeyi atera trauma umwana urumva ni bihe bintu bitera trauma cyane kuko uno munsi abantu tubona umunsi bameze nabi canke bikomporta nabi bafise izindi ngeso dudazi mugabo tukazi vyabateye kahise kabo nibiki bitera trauma
ndashobora kuvuga ibintu vya mbere bitera trauma nijyari reka mbere ko nijyari umuvyeyi atera trauma Yeah. umwana Yego. ni ibintu bitatu umuvyeyi aratera trauma umwana iyo amwabandonye bimwe nagaruka ko cyane ugasanga ni wa muvyeyi atitaho abana bivaye na sekonsa z'ubuzima canke ubugaba bwiwe umwana aragira trauma iyo umuvyeyi amuhojese kuhojeta singene amavanda kivuga mu kirundi amutaye akamutererana Yes, yeah. umwana aragira trauma iyo abavyeyi bama bashwana cyane bagwana umwana aragira trauma iyo abavyeyi bamukubita cyane canke bakamushwanira cyane umwana aragira trauma iyo yagiriwe violence sexuelle kuko birashikara abana bavere bakiri bato ugasanga barabikuranye ivyo nivyo bituma umwana ashobora kugira trauma izo trauma nazo hariho abandon hariho rejet nko nabivuze hariho humiliation umuvyeyi aratera trauma umwana iyo akiri muto aguma amukompara n'abandi ni ba bantu baca nabo umwana wa naka ni ba bantu usanga mu buzima kuze agerageza kuduprova ashaka kutwereka minaweza nibitukane minaweza kandi ugasanga bishizemo inzigo cyangwa ugasanga ni wa mwana iyo yagize nka bando canke ikindi akuze ariko ararondera urukundo ku nguvu afise dependance émotionnelle agiye ahantu biramugora kuhava naho bamufata gute kubera ko abantu mengo n'unyene agira agende ni ya bando atinya ugasanga ni wa muntu yama agerageza gufitinga ahantu adafitinze agerageza mu kibazo kitari ciwe yishiremwo mu Giswahili niho bivugika neza kujitupa ndani kujitintinti utari wa misteri wa bitahura ugasanga uma yitintinti mu bintu byose ivyo byose ndabimenya ntavyo niza ariko narabibayemwo byarambaye ko nkiri umwana naragerageza gupruva abantu naragerageza kumva umengo ndafise appartenance ndafise aho negukira ugasanga utugrupe twose turi kwishure ngomba kutujamwo ndasanzara nkarondera affection ugasanga ndi wa muntu ni ivyo navuze nco gituma navuze nti kera ntarabimenya frani namba bishitse ugasanga uri umugenzi wanje je naho wa maltraita gute sinumva ko noha niende wapi mi niende wapi na uyu aende mungu amaze kubimenya hasta la vista baby maze gukira hari ahantu badakora I'm just I'm living again aho onya naho ni handi umuntu usanga donc vyitwa kwitahura kandi shirimo kwiyakira wari kwiyakira no naritahuye siniyakiri biratandukanye kwitahura no kwiyakira yes yes uvuze yuko kenshi wasanga uri umuntu umengo uba muri utuntu dutandukanye muri make urasanza narondera appartenance affection okay umuntu yakuze donc traumatiswa muri ubwo buryo atandukanya gute attention na affection abantu bamugirira okay burya buri gutandukanya attention na affection ntibiva no kuri trauma gusa no mu buzima busanzwe biragoye gutandukanya ariko rero iyo watraumatijwe naho iyo watraumatije baragukorera ko cyane ibintu byose ubona ko ari affection kuko ubuyirondera urazi ndakubwire ntibiva kuca umuntu aguhaye biva kuco we ushaka wowe urashobora kuzanga anya Frani tuje mu kiganiro jewe kubera ko shaka ubushushu sinza ivyo uri kurambya turaza kubivuga muganza ko numengo Frani ko ananitongoza kuko muri jewe shaka ubushushu shaka iyo affection do you understand so bivana na expectation kenshi nitwicanisha umuntu yakoze nico wagiye witeze kuri uwo muntu nico wagiye witeze muri iyo relation rero attention na affection reka ndaye ngerageze kubitandukanya uko jewe ndavyumva attention n'urukundo ruri baze ku kintu ufise shaka bisigura ngo ndashobora kugira attention kubera par exemple ufise style nkunda yo ni attention no ego affection nayo ni attraction iza y'imitima no matter what you are dressing urashobora guhera kuri attention bikavamo affection birashika ariko ni gake uravyumva ugasanga urondera attention y'abantu it means nk'ubu jewe nje ngaha anya they must see me faut que bami attention ndi présente ndi ngaha but affection I don't need to prove ni ikintu kiri natural kiri naturel kirizana umuntu arakwiyumvamwo umuntu akamenya nyine akumva nyine ko muri kumwe yumva aryohewe rero kenshi abantu bashobora kubona akajya ka attention umuntu abahaye for example nta affection ndagufitiye ariko ndagufitiye ko attention yiki there's something turiko turakora hamwe
hari ikintu turiko turakorana Vyongereza rero ni vyinshi. bisaba yuko mu gatondo ndakubaza ko wavyutse kubera ni waryamira ntituza kugikora Yego. jewe ni attention officiel bivaye nico turiko turakora Yes. wowe urashobora kutabona ko ari affection ndagufitiye yo yavyise aranyiyumvira Yes. there's nothing like affection ngaho onye Yego. mugabo wowe kubera ko ari ushaka uca uvyitiranya you know rero ico birakurondera birashika cane ku bantu batahawe urukundo rukwiye bakiri abana birashika cyane ku bantu hari ikintu nzovuga muri video zikurikira novuga daddy issues cyane cyane bikunda gushikira abana b'abakobwa ugasanga niyakuranye na se canke iki agaca ashaka kurondera rwa rukundo rwa se mu bahungu agashaka kurondera rwa rukundo rwa se mu bantu b'abapapa bahura usanga umuntu afite izo daddy issues cyangwa ugasanga you know nibirefu ugasanga umutipe bahuye swat ashaka kumukompara na papa wiwe you know ivyo vyose kubera iki hari affection atahawe na sakira umwana ashaka kuyuzuza ega n'undi gumuhungu canke umugabo muhuye aba ari mu kibanza ca papa wawe so nibiki wihaye umugabo wawe dada umugabo wawe boye gosheri wanje ndamwita daddy ego mugabo ego kandi ariko nabari mu kibanza ca bon ntashobora gusubira kuko ivyo nagirangira ni abantu bafite daddy issues niko begenda biravana nibaza ko bivana n'igihe umuntu aba arimo ego arabari mu kibanza bari mu kibanza ca papa wawe kuko je ari amajambo nakunda gukoresha ijambo uzumva ngo ushaka kumera nka naka no ushaka umva muri make ushaka gupuva abantu no para gupuva abantu kubera ko ushaka kumera nk'ujya kandi uri special utegereza kumera nka wewe ahubwo ushaka kuba Franike ari version iri mbere apana Pro Max apana Phoenix simple apana ngo kumera ngo shaka kumera nka naka nakaranye spira yes mugasi shaka kumera nkawe ubwo nibikunda rero mva nuwo munashobora kumera nka papa kuko ivyo byo ntibishoboka ariko arashobora kuja mu kibanza arashobora gukora ivyo umuvyeyi papa yokora yes ku kintu kijana trauma urakunda kuvuga yuko kenshi abantu bakunda kuza mu buzima bwawe bakunda kuburama cyangwa kubugumamwo cyane mugandi bivuze yuko ari n'abandi batabugumana n'ababugumamwo bigakomera mugabo hari n'abandi benshi baje mugabo baragenda iyo bariko ko caka kibazo cuko wumva umenga ushaka vuga neza uko ndabivuga fake people they don't last in my life kubera ikintu rebo subita ko ari aba fake people uravuze bose okay hari urabyumva hariho uvuze yuko abantu babi bataramba mu buzima bwawe ariko kandi rero kubera ko utibaza yuko ushobora kuba ariko uyu muntu kandi atari mubi eske bose abo ariko bose kenshi bari akunda kuba ari babi reka ndagusigurira ariko ngomba kukubwira iyo umaze kugira ijya etape nababwiye mu buzima yuko imenya ndamenya ibinkwiriye ikintu mu barengenda kivuge mu congereza kubera ko mu kirundi nava ndacitse iyo aho ngeze I know what I deserve I can't take less sishobora gutora munsi if you bring less I'm gone nagiye do you understand umengo nubwishime quelque part ariko subwishime ni kubera ko reka ndagwe par exemple jewe ndazi ivyo nzanye ku isahani I know what I'm putting on the table ndazi uwondi ndazi ubugenzi canke urukundo aho ndarushikana ndazi ibicanke ivyo aho ngeza tumaranye indwi nkabona vya bintu wewe hajya hanu simvuze ngo ushaka umuntu ameze nkanje ariko nkabona ico nje kurondera ntacu ufise kuko mu buzima Franike turakompletana ndazi kuvuga nuru afise kamera turakorana ndazi kuvuga nuru nta kamera afise twoguma dukorana muri business good nuru canda mugira ati kuya ko yarafiki business yacu yabengine urabitahura niko bimeze no mu bugenzi jewe nje kurondera umugenzi twuzuzanya wewe uje kurondera umugenzi uvoma ko gusa atana kimumuha uwo muntu nawe wamugumana agafana uwo muntu wamugumana turaje ndagize ama experience ndagerageje mu rukundo uko shoboye kose kwanza mu rukundo sinojeyo kenshi ko yaje mu rukundo ndetse nibigeye nahebaniye mu rukundo baraneba baraneba kuva kera ni kubera iki uratanga urukundo rwinshi ndibaza urabaniga uranigisha ukora kiya nyinshi sana usikiya nyinshi cyane mu rukundo papa yarigeze kumbwira the really man that we deserve your love you will not need to fight n'ikintu nihaye ndababwije ukuri sizopfa ngwaniyo no jamais kubera kutagwaniye umugabo aho rero fara jamais
jamais sishobora kuronka umwanya wo kugwana ndondera amafaranga ndonka umwanya wo kugwana nkeneye kubaho neza no kugwanira mu mwarabihindukiye rero mwege mu bisanzwe mwari mukiye kurondera amafaranga waruke kwicara ugasengera umugabo ugasengera umugabo oya serious muraza kudufasha muri commentaire mu bisanzwe mwege mwaravanze ibintu abakobwa kiganiro ikurikira bashira mu makomantere n'umugabo akwiye kurondera n'umugore akwiye kurondera yes tuzovyagura ako maza kuduha muri commentaire hari ukuntu numva ko tuvyagura cyane gose mwege mwaraje mwivanga mu bintu yes mugasize kuganira umugabo still oya shobora tuza gusanga twabibandanije okay kandi asibandwa yasi gatonya nubwirizwa bwo nyine kumusengera kugira ngo ashobore kuronka iyo noti yiwe yego aravyumva uko biri kose okay usanga uha urukundo abantu urukundo cyane gose ku buryo rubarengera bwati je ndavyibaza ikindi kintu naco je nibaza muri kingora muri relation nibaza ko naco kiri mu biganiro biteguye gukorwa I have a masculine energy nabivuze hari umugenzi igeze kumbwira neza dada walahi we kwisurura umudada biti babana muke uko nabi mukicwa garçon kandi abadada bameze kunonya baragoye ariko rero nabitahuye ubu nariyakiri urose umuntu agutahura perfect match byose bihuriranye canke bihuriye mu kuba wakuze kujya anye nibaza ko birahuye mind ego haraho bihuriye kuko bwa mbere na mbere je kwanza nije nari muto ndamuherereza imuhira n'abantu benshi bakunda kuvyemera mugabo nize nurumuherereza imuhira urumuherereza ndumuherereza imuhira hama nibaza ko hagati yanje n'ifura dufite birase imyaka 10 muri bangahe twari 9 bose turi bane urumva uri nyabenda wewe rero nyabenda yarapfuye urumva rero barira mina hangwe fara rero hariho kungene nagiye gusanga nkuko bivuze narabivuze muri rya video abantu baratwenga je narondera urukundo rwa papa cyane don't ask me why because I don't know rero nza gusanga bitumye nibanyanka mugabo barabimpora abo tuvukana kuko numva umengo ko mwakoze twose ndatubwira papa niyataha ndikuba gaca nyegeza inyuma kugira sinze kuvuga ibyabaye ngaca nkurafise mba ndi defensive nshaka kwigwanira nshaka ubone ngo baraguhahaza nabone ngo baramahaza ubone twamba twicara twabivuga basha turatwenga ndababwira I promise nzobaha vlog nicaye nabo tuvukana tuko turatera inkuru ngere nkiri umwana papa tasha nashika ndambwiye sango ndafise ndakubwira ndiko ndamukuru turato nzobibaha live mu nkuru muntu rero ugaca usanga cankura ameze gutyo sinovuga ko namashigo nagize kuko umaze kumenya kubana navyo numugisha kuko ndashobora kwifata ndashobora kwitunga ndashobora kwibeshaho ariko utamenye kuvyibeshaho numuvumo jewe ndi wa muntu turi mu rukundo fara nukuri sinza kukubesha ni example isanzwe ndakubwiye ngo ndakeneye kubera iki rero I offer shoboye kuvyofaringa ndavyofaringa uyu udashoboye naho ntabishoboye mba ndindiriye uvyibwira hari abagabo batibwiri nije ndiko ndagusigura vyagiye birangisha ubu niho ndiko ndavyiga kutabitahura ubu niho ndiko ndatahura ikindi naco ndi wa muntu nama mbona umengo ni defo ndabizi kandi vraiment vyaraheze nambona umengo ndi muri position de force muri sense yuko nukuri kera byarangura gucompromising kumva yuko iyi ntebe isa na vere shaka kwicara muri ya gauche uze kumbwira ngo ushaka muri ya droite shaka muri ya gauche donc wumva ico ushaka ari cyo nyene yego nuko bimeze shaka muri ya gauche mugabo c'est pas que hari abana nabyo ko twamenye ko kurasa imyaka 3 imyaka 4 abo bantu baramenye bakanzana bakavuga bati okay muri uwo mwanya dushuye bimbwira birangura ariko wamaze kunahura program ati burya rero dada hajya wavuze ngo kunuko jende umuntu muri uwo mwanya ndetse ukabimbwira nico ndiho n'abagenzi ndambanye n'abagenzi bantahura ndafise umugenzi ndeka nkataha agaca telefone natashe ndamvuga izina rangu bitari na wubahwe ati burya rero bijya bambwiye je sinavyeme kumva imwe zibiri zitatu zine kandi turaza guhuza so bisigura ngo abantu bari kuba mu buzima bw'iwawe
habibi baragutahura barakumenya uko umeze muri make abo wari kugenda bari babwirizwa kugenda ntaco bari bamaze mu buzima bwawe apana bari bamaze ntibari bategerezwa kubuguma kubera iki tutahure ko abantu bose turi kumwe mu buzima utegerezwa kugumana hari abantu bane bahari mu buzima hariho abantu muzokwamana ibihe byose hariho abantu bazoza bakwigishe bagende hariho abantu bazoza gutora ikintu bakeneye kuri wewe bagende no kwamureko yego hari n'abandi bazoza kugukomeretsa abo bantu bane barahari mu buzima kandi uzokwamuhura nabo gushika uvuye ku isi biri very normal ivyo tubimenyere tubinormalizing tuvyakira niko bimeze kandi ivyo umaze kuvyakira Fran hari bikomere bimwe mutazosubira kugira niyo mara gutahura yuko hariho abantu baza mu buzima hari ikintu baje nje gutorisha nete niyo nayironka cangenda uwo muri yagenda ntuzobabara nivyo ariko nambira ngo nukwiyakira si kwiyakira no gutahura of course urababara uko uwo muntu murafite mba mwagize ariko umaze gutahura ivyo bintu mu buzima uravuga ati oh okay this guy yategeza kuza mu buzima bwanje kugira tuvyare umwana mugani yategeza kubugumamo hasta la vista this girl yategeza kuza mu buzima bwanje kugira nyigishe kwihanganira abakobwa basara mugani yategeza kubugumamo hasta la vista ikintu cyo maze kumenya ngo mbambwira abantu nibi ese tumintu vy'urukundo canke vy'ubugenzi abantu bose bagiye baraca mu buzima bwawe niwe biraba ukaraba namba warashitse ufise umuntu w'umugabo mubana mu rugo uzosanga uwo muntu afise amakaraktere b'abantu bagiye barakwigisha kwihanganira kenshi urabona ubiravye ukavyitegereza uzosanga uwo muntu satu warakundanye n'umukobwa yavuga cyane uca biga gutekereza ntavyo waruzi satu warakundanye n'umukobwa ahoze uca biga kuvuga ntavyo waruzi usubiye inyuma ukagira ubwenge uzosanga umuntu wese mwagiye murabara mu buzima hari ico yakumariye nivyo namambwira abantu ntuzopfe je umuntu wese twahuye ndamuha valeur yiwe ndamuha agaciro kiwe ndamwubahira icyayi kuko namba taco watwaye hari ico wasigiye kiba kibi canke ciza kirafise ico camari donc experience waragize experience kubwo muntu kubwo rugendo wagize no wo muntu wahuye na challenge nyinshi zitandukanye uno munsi zaguhaye kuba uri forte uno munsi nko kuunya kubyo umuntu mubwira kumva amakanda kumva bwa bundi donc hari abantu babayeho koma bitora ku munsi bimenya okay aho nyata tukiri mu buto ariko kandi ikadusimbe en fait ufite inkuru ndende tuzosimba turi mu nkuru twasimba gurika mu nkuru ko dusimba mu nkuru okay tugize bimwe vya kera ikaramu ni kasete tugacugira gutya hazindi ndirimbo si ugacukuramwe nk'abantu batabitabura mvite ko turagira mego bo mugabo nibaza ko bifasha abantu mu buryo bugiye butandukanye yes ndashaka utuganirize kuri challenge wahuye nazo juste aprokibaru ucibaruka enda mu kazi canka abagenzi bawe faranazi vuze zose zo mu kazi rero nshaka tuje mwazivuze heje nazo wambwiye ntagonze kuri Darna TV je n'amativi mfise nukuri n'amativi ufise ubaho oya ntibazivuze kuri Darna TV niziganyene baraza kugenda kuraba kwirukanwa no mu bagenzi habaye gucirirwa imanza nyinshi ngira amagarare mu bagenzi cane mu bagenzi habaye gucirwa urubanza habaye kutakigwa habaye gutukwa habaye ikintu nuvuga ko nyishe gose nibaza ko habaye mu bijanye n'ubuzima bwanje bwa gikristo warahungabanye man sana ico kintu nane yategiye ko nza kubazako reka hari uko nza kubazako bandaye hama mu kazi harabaye ama challenge ajanye no nta birebire kuko sinakoze umwanya muremure nibungenze nasabye ikonje sinarekurirwa kugaruka ariko baguhaye ikonje wagiye ugiye mu ikonje bisanzwe yo kuvyara kujya bisanzwe sinarekurirwa kugaruka kumva n'ubu ntaramenya kandi ntakeneye kumenya ni bimwe nakubwira Imana yari yaneguriye ko umukate wakiriya gihenda ukura muri iyo radio narimo rero kijya gihe rero nkuko Imana yagumye ngaburira ntari muri garadi igihe cyo kuba muri radio cari gihetse kandi ndashimira cyane directeur wayo ko yamaye nakajya ka opportunity ariko rero dada ico kintu ntagiye umuntu usanga avuga ati kambe muri opportunity niki gihe nyine byari bikwiranye hama ejo nzoja mu kindi kintu canke cyakira bavuga ngo gutahura gutahura ibintu abantu benshi nabonye muri commentaire abantu bavuze ngo dada urakwiye umu psychologue donc muzoganira ndamufise nayo babwiye mama muganira okay kubagarutse bavuga ati uko kuntu umenga ibintu bifata nk'ibisanzwe byose umengura vyorusha
si kibazo ubu yacama who lied to you ko ndavyorosha nza kubibabwira nk'ibi ndiko ndavuga bimaze umwaka bibaye uza kwitubwira warashagura inzu warababaye narakize narababaye nariyakiriye none ushaka ibikibanzo wageze no ndafata listen, I'm a stronger woman. Icari mushaka kinkuramwo niko kimeze. Ikibazo kikiba ndafata umwanya wiwanje nkarira, nkakorora mosozi. Mugabo giheze, ndaza nkababwira ivyo nakuyemo. Sinigera minimiza ikibazo cabaye kuko iyo ndakiminimiza, ahubwo sinzi ko waravyo mu commentaire hari uwavuze ngo ibi bintu bivuze nk'ukume ngo biracakubabaza. No, ntibikimbabaza mugabo ndavyibutse ko vyabaye birambabaza. Basha sindi icuma ma human being. Moyo ni nyama sio mugufa. Mugufa tena Swahili kirakoye nibishobera yego rero sinakira ibintu ala leje nje ndi n'umuntu ibintu bimbabaza cyane nje ndi n'umuntu mbabara gose les amis nje ndi n'umuntu ndira gose narabivuze no muri kijya kiganiro ariko nutwambana ngo ndiko ndaza ngo kurira imbere y'abantu no I take my time to heal ngaca nza kuvuga ruko nakize okay biroroshe kwirukanwa ku kazi ariho ucibaruka ufise n'undi mwana nta mugabo ari ku ruhande ariko aragufasha mu bindi bitandukanye biroroshe kuba muri ubwo buzima oya man we umve ngo biroroshe ko ari gihe nakwa gusara kobwa mama ufise abandi bantu bo ku ruhande mama jewe kobwa muri rusange na hayo Darlene mwene simbizi na nunze ubumwe vuga mwana uri mwana wa simbizi no I got to help bagenzi banje I got help muri family yanje I got help to people who knows me kuri IG na Instagram randomly kubafana banje kuri IG na Instagram biratandukanye nabyo narenze IG na Instagram nibi oya nacho biratandukanye ni sawa kuri X na Twitter kuri X na Twitter nararonse abantu bafasha nashobora kugusigurira simvuze ko ico ciyumviro ntari kukigira mbuza abafasha ndi umuntu byari gushika kuko n'ujya muntu urinda ubona namambwira abantu niwabona umuntu yagiye kwirukira hajya ni bibi n'icaha turabizi mugabo arashobora kuba ari yabonye ko ariyo nzira yo hafi mugabo sindayikonseya sindanayemera ubu uri kuri yica gusura maze kumenya ico umutima wanje uvala nkamenya ico jewe mvala hari ibintu ntagishobora gukora fana hari ibintu ntagishobora gukora izere mini ko ntabikoze kera I did it narabikoze kera kabisa umwana ararinzara ari waba yafise oya impossible c'est ça mugabo maze gutahura nabonye ko ataco bimaze nukwiruhisha umutima kwiruhisha ivyiyumviro n'umubiri nawe nyene byose uri kurabiruhisha so nararindiriye Imana kandi yarangaburiye sinigeze ego narasonza mugabo sinagumye muri iyo nzara igihe cayo kigenze yaramaye kandi yami bikwiriye kandi yami ivyo tuberanye so just to tell you people uyurindiriye ku Mana nukuri ko Imana ntumara amana irateba kubwiwacu twebwa muga ku mwanya wayo bije ku mwanya hari nashobora dukurikirana kumbure ari hagiheza kwibaruka canke ari mu bihe bitoroshe ababaye pe haca hatako hariko n'inzara ewe ndibuka ikintu cambabaje narigeze kuvyuka mw'ijoro ndose umwana ndabura amaberebere ko amaze imisi ibiri nafungura maze imisi imwe n'igice nafungura muga rero vyimara wuyu mungu musimucezeyi je navye yari umugenzi yaje kundabaza azanye amata ndongera aya mata yazaniye iki ngo we yagumane gusa naciye mvyuka ndakora ya mata ndaha umwana kuko umwana yaronse ararira kuko nta maberebere yarariye kubera inzara aho wumva yuko umwe mukuru yarariye umukate tumwe dukenda nimfise namuguriye umukate n'akayi yanyoye namba ari ikintu ushimira Imana afara Imana yaramezagije umwana w'ubwenge umwana wanje wa mbere aciye ubwenge nzomuzana muri video mumubona niwe yampa n'imitwe kugira ejo mu gatondo nzoro nk'ivyonja ko dufise amahera make reka tugire ibi mwijoro ejo mu gatondo that's my daughter I love her nahazokura proud mama ndamubonye yarafata ona kwera abonye ngena swagonize mwijoro akumva ngena umwana ariko ararira mu gatondo agacaza atagiye kwishura agaca muterura yari narabipostinze agaca mubembereza kugira ngame mwana w'imyaka 9 rero Imana iramenye ingene igira ibintu iramenye ingene ona nk'ubugabiro sanga nibwira none nk'uyu mwana ariko ni mugabo ubu I'm like nubu ndaravyusije numva umengo ndatesa watesa fo yeah
nukuri uratesa biraryoshe basi kuba nyine ufise umuntu atahura umwana surtout umwana ngana nkuko onya kumara iminsi 2 bafungura encore once no musara abantu bariko baraca muri ivyo bibazo data hari umuntu ariko aradukurikirana kumbure nawe ari muri ivyo bihe bitoroshe ari mu bihe bigoye mugabo vyamunaniye kwikuramo no kwakira ni gute donc mu mwanya bigushikiye ushobora kubyikuramo donc basi bikaguha oya kiragoye kubyikuramo mu mwanya bigushikiye rira fata umwanya babare gabira babare uranze ikintu kiza kwica abantu ni kubaho muri mafuye garzero sasa nifanye nini sibishakuwa oya kije navyo nigera nkora ndakubwiye ko je nari yugarana mu cumba nkarira nk'uruyoya mugabo sinaririra abantu ubibwira ndi ivyo bibazo bibwire Yesu ubibwira nde je nagenda mu cumba nkugara je ndi bukuma matubana yarigeze kuza azani isoro ririmwinga arambwira ati numvise isengesho cyawe kuko naribagira ko hariho n'abantu nkavuga mana uri nihe basasa je kubera ndiko ndasenga imana n'umujama imana tuvugana nyene mbona ndiko ndayibona naragenda mu cumba ico nshatse kuvuga ni giki ikintu ca mbere kikwica uri mu bibazo utavyemera ko bihari uguye muri negation ibibazo ntabihari uri kurapfa vyemera uri mu bibazo mama uri mu ngorane kandi igihe c'ingorane kirahari icambo c'uraho none twamatubayeho neza twokwibuka gute ko imana ihari Geri narashize ikintu kuri stati impamvu no kuri Instagram kiracariko kubera ko abantu beza ari mu bama babara ari mu mabagwa mu ngorane ari bo bama batotezwa kubera bafise umutima wo kuvyakira kubera imana yashize inkomezi muri bo batazi kubera ko urafise ubutunzi muri wewe hari ikintu imana iri kwirakwigisha kura amaso ku kibazo urabica imana igomba kukubwira muri ivyo je nico kintu nakoze navuze sawa mana niko sawa Mungu mimi niko nanjara ugomba unyereke kuri imana itanga amanu yizane rero kandi yarayizana sawa Mungu mwana wanje ko arabura amaberebere nguriye kuri imana yakandi karyo bikore rero kandi yarabikora ikibi kiza kuba iyo wirengaga ico kibazo rimo ica kabiri nikijana ariko ndavuga iyo uri mu ngorane wirukira nde ubibwira nde sometimes turirukira abantu batari bo sometimes turarondera inyishu aho ahatariho sometimes turagerageza kubikora uko utariko bashareka ndababwira ikintu kimwe narabigerageje kurondera inyishu mu bagenzi narabigerageje kurondera inyishu mu bintu byinshi nta hantu hamwe nakuye inyishu iri sûr iri vrai yo ku mwanya nziza atari mu masengesho sinzotinya kubivuga I'm sorry sinzotinya kubivuga nabibabwiye nararondeye nasonje nkarondera amafaranga mu bitaja ntibize nashonje nkagenda nkabibwira abagenzi ariko ibiza mu nyuma wicaye ukazumva babagenzi ngo jewe unaona mtu anapiga simu nguje sino mwitaba ngo ni ngorane ngo nibaza gusasa ntetse ndamuhuzi ukajamana ukazumva uzi ngo babibwiye fara n'ivyo bitwa ndarene na nuru kubera turiko turagira ikiganiro fara yabiduteye inkuru we yashaye inzara agire kwico fara atagufasha iyo nawe cyo kinengane kibabaje ariko imana iguha mwiba irashobora randomly ndavuga sinabonye umuntu anyandike tutana ntitumenyeranye nta na kimwe mbona umuntu yandikiye ngo numvise ngo imana ishize muri jewe kuguha udufaranga arabakurira imikashi sinamubwiye ko shonje kandi uwo munsi yabinyandikiye iyo message ni yarabi video nzoyimurika jewe no gira yibone uwo munsi yandikiye iyo message nari navuye mu irabe batamatana musigiye ndi ku kazi acyandikiye iyo message ndamurikira bamamera nigura ya mata ndayaronse imana irabikoze why I cry to the ufise byose kandi abwira bose kandi abikora hose you know mana more manduruhu oya ndikumvuga I don't get nobwira imana simbona ngene nvuga imana ikora simbona tureke kwihenda tubironderera hatariho basha mu mana biriyo ariko rero mwege muraduhenda ntange na kigeuge ananigeuge oje jenda nyene muraduhenda ngenda n'imana gute na gute okay ko wasambanye hamukana twara nini gute wakomeje imigenderanire yawe n'Imana warasambanye mbega nigiki cyo ntandukanya na Yesu umukunzi wanje kandi muko muri Katolika reka ndabwira ikintu kimwe the Bible tells me there's nothing that can separate me from the love that Christ loved me nta na kimwe cyo ntandukanya n'urukundo rw'Imana Franike
reka ndagusigurira ntaco byinshi imana ntiyanka Imibano yawe umunyabyaha yanka icaha agisubiramo aho tuva imana ntiyanka umunyabyaha yanka icaha the devil is a liar shetani iratubesha tugiye mu vyaha ngo imana nisubira no kukubona nisubira no kuguma my people nambu soma bibiliya abantu bose twemera muri bibiliya bara abanyabyaha Salomo yari umusambanyi muri kiya gihe ntiyari rindira turebe kuba twisigurira umwe wese yarafise mapungufu yake imana muri ayo mapungufu niho yiyerekana yego yes nari mu caha n'ukuri nari mu busambanyi ndavyemera ariko narasubije hamwe n'imana yanje ivyo bintu shetani yaragombye kubikoresha cane igihe nari nkitwarinda you don't deserve to go to church narabibabwiye naramaze imisi janza no muri eglise kubera ari muri eglise yanciriye urubanza nkavuga rero shaka gusubira muri eglise bambona mu busambanyi bancira urubanza ngaca nibuka yuko rero n'abazikorera tutabona baguma baza muri eglise bagumaje no kuri altari kuririmba yes ngaca nibuka yuko naho nyene hari ushobora kuba je ngavuye gusambanya agumaje muri eglise Chanahura nibuka yuko Kristo ambwira ngo sinazanywe n'abakomeye n'abagwaye banzanye of course ndakijijwe of course sindi umunyabyaha ko Kristo yarambabariye ariko ndagwa mu ntege nke ico nkora sindazigumamwo ndazivamwo nkahaguruka Kristo akampa inkomezi nkasubira nkahagarara nemye mvugana vuba ni pastor ariko bituma yuko kubera ko nagiye mu vyaha campeba imana Ntibintuma yuko kubera ko naguye muri ico cacu ubusambanyi nka twarinda cyangwa muco kuyikurayo. Ntibintuma yuko kubera cyangwa umani plonja. Canke shetani acantera capability numva umengo sinkwero kuba mu rukundo n'Imana. Nta kintu na kimwe mugezi sinzi ivyo urimo. Sinzi ivya ushobora kuba uri kuri yagiriza. Ariko utwagiriza Imana ntitwagiriza ni shetani. Shetani twagiriza kugira ngo twegere kure n'Imana yo ibitomboye birose umukiriya. Ariko Imana yo igumira muri za bebe wangu njo. Haraka image mpasa mwigeze kumbwira ati iyo ucumuye uramaze kubona abakozi ikosa mu vyaheje kuguhana ingana bameze ariko barakuraba kugira rindira ufumuza kandi uje acagira gutya ari bagiye gukubita wamushavuje uje acagira ngo bebe ni Imana nuko turakora ivyo dukora byose y'ibirindiriye garuka ntugende bako mu ruhongore itandukaniro ry'Imana na shetani Imana ni gukwega muga shetani acaza urisha kufa unaenda kufa nini kure ikakwereka ibindi byinshi vuga Imana igumi kwibutsa ndagukunda ndakwitayeho uruwa kamaro urahambaye garuka ndakwakira icana cyo ndakubabarira Imana iracari ku ntebe y'imbabazi garuka ikubabarira gukunde so byaratswe gutose kazi mbano wanje n'Imana ariko bivaye naho naringeze na relation mfitanye n'Imana ni bimwe namamvuga where is the relationship you have with the Holy Spirit shetani just nkimumva ariko Holy Spirit ndamwumva muri ivyo bihe abantu bagomba kunjija uburi umusambanyi ntubereye kuja gusenga uburi kuburiki nagoma numva kajuka Imana kambwira ngo you are loved you are valuable urakunzwe urashatswe so naciye nguma mu migenderanire yanje n'Imana nuno munsi tuvugana ndacari wawe ndavyuka gusenga saa 9 ndose umwanya ndacari wawe ndavyuka gusenga saa 6 y'ijoro ndose umwanya ndacari wawe ndi ndose umwanya wo gusenga senga ndacari wawe ndi worship songs tava mu gutwi kwanje I am still the favorite daughter of God. Nothing can change that. Hari abantu baba mu bibazo mu bihe bitoroshe mugabo ntabe kumwe n'Imana. Ufite ibibazo vyiwe akabipfa mwana shima yemye pe ariko akavuga ko nari kumwe n'Imana mugabo atanime yigira yiyambaza Imana. Hari abantu baba mu bibazo mugabo biyambaza Imana bikagenda neza cyane ntibigende neza. Hari n'abandi rero bataba mu bibazo mugabo atabazo bakandi batanaganiriza n'Imana muri ico gihe how umuntu imigenderanire afitanye n'Imana igira ico mariye mu buzima hamana iryari kandi wa muntu adafitanye imigenderanire n'Imana ibibazo mu buzima bikubitanye ne bikigira ikagenda experience ubuzima afise cyane hari ikintu ngira ndakubwire kigira kigushoke wowe urashobora kutagira imigenderanire n'Imana mugi Imana ntishobora kugira imigenderanire nawe niyo yakuremye uyisenge ntuyisenge iguma ari Imana uyitabaze ntuyitabaze iguma ari Imana kandi there's nothing ikiba hano ku isi Imana itakirekuye nawe wibaza ngo ni vy'iwawe ngo nubuhinga n'ibintu vy'iwawe no Imana yakiretse kirashika so burya byari nako ndarabinyigisha pastor arako aravuga ati abantu mubayeho ku magendera ibibazo bikaza mukabona murabisimbye atamigendanire mufise n'Imana ndabaye akayimaje ko Imana yihagarariye ahantu gutya
hari umunsi ibibazo bizobikira bahariya ntubisimbe irashobora kugusimbisha kubera ubuntu n'urukundo rwayo erega basha Imana ntibikora ngo nuko wasenze gose oya Imana ntibikora ngo nuko uri umuntu wahatari ibikora kubera glory yayo ibikora kubera ari Imana yego nico gituma naho buri umusambanyi Imana ijaze guhezagira kuko ni Imana ikakubera akave witi kandi wirariye kwisambanira kandi kubera ari Imana irakureka simvuze yuko byose biva ku Mana ariko ari igihe abantu bagira simvuze ko byose biva ku Mana kuko na shetani iratanga na shetani iratanga ntabyo yaruzi muri make ni kiye turavuga bon hari abantu ashobora kuba yirariye mu busambanyi mugabeza akazindukwa aronka umugisha udasanzwe ushobora kuva ku Mana cyangwa kuri shetani we never know the secret iri kuri wewe ico nzi coco bitandukana ivy'Imana n'ivya shetani ivy'Imana bihoraho ivya shetani birahera urabe neza ari iryo tunga ryawe wa muri mu accident urabe neza ari izo nzu zawe zamaziri ko zirasha gacubeshera ngo Imana iri kwira kugerageza no bana bakama mu bitaro niyo abiguhaye shetani arisubiza ivyiwe wega shetani naguhangwa arakugabi oya arakugurana ashara guhama akasubira gatora muga Imana iguhaye ni kado wene ndatu yes ni challenge nyinshi umuntu abahura nazo mu buzima mugabo kandi zigafasha umwe wese kugira ngo akomere arashobora baca mu bibazo igihe runaka mugabo biroroshe kandi kufata wewe nyene ukiganiriza jewe nshaka gushika kuko nshaka kuba ndeshaka kugira gute mu bijanye no gutahura canke kwakira ibibazo by'umuntu ni gute umuntu ashobora kwiha umwanya ukwiriye no kwimenya no mwanya ngana gute umuntu ukwimenya kugira ngo ashobore kuva kwiyakira ave mu bibazo byiwe rega kugira ubanze kumenya kuja mu bibazo kuva mu bibazo ubanza kwimenya Bijana manda babwira naje kubigisha kuri Darna TV ukabutaragira subscribe uraho agenda gire subscribe hariyo n'ibindi byinshi byaguditse ngahatse turafata tuvanga kuri Darna TV uza gusanga ari ishusho imwe ikagufasha ukava ku yindi ukaje ku yindi birasaba ko wimenya uri umuntu ki uri umuntu ameze gute reka ndaguha example isanzwe urashobora kuba uri umuntu ufise phobie y'amazi ubanza kuza kwiteza ibibazo bikuja mu bwato ariko niyo utabizi ko ufise phobie y'amazi uzobona abandi ba Franike n'abandi barashuye mu bwato nawe unaenda tu ndo ivo urashobora kuba uri umuntu umutima wawe uracakomeretse kuri traumatisme wagize mu bwato ariko ntavyo uramenya uva mu rukundo uja mu rundi uva muri relation uja mu yindi kubera ikivyo urondera ntavyo uronka kuko sibajya babifise ufise igikomere ufise ikinogo badashobora bo kuzuza ifo kubanza ugakiruka cuzuza imbere yuko na solution n'imihari yo kuva mu bibazo ya mbere isumba kwimenya no kugira relation n'Imana ha mu mwanya wo kwimenya nibaza ko nubunyene sejo sihijya yejo ukaba utarabona ibibazo byo bavyiza ubije wiyizi ukaba warabonye ibibazo uzobivamo ruko wiyizi so menya uburiwe uri umuntu ki umeze gute cyo bigaruka muri ya video ya mbere kuri Darna TV genda bibaze bijya bibazo mu bwana bwawe bimeze gute yes sir mu psikologa atavyigiye mugabo kandi yabibaye na kandi kazi nagashasha mina twayaze byinshi unasikia sana nita minani mina muri commentaire minani mutubwire hari umumina ahari ngahayije ibintu minani ngahaye mina ndagushimiye rero ndagushimiye cyane en fait tuyaze ibintu byinshi bifasha abantu surtout ku experience wo waciyemwo ni kenshi abantu bama bakeneye kukumva igihe cyose Jenzo ndafata ibyo wayaza ya kuri Darna inza tubishe sangurire neza ako tugende turajabuka ya vraiment aje kunyumva igihe cyose yego vraiment mutubwire muri commentaire abakunzi ba dada tugira conference mufata umwanya ukwiye kugira conference kandi batodara ibice bice abantu barambirwa na conference isaba ibice bice oya imwe rero nivyohera byose ku munsi kugira experience ku munsi YouTube channel yanje tutari bikenewe kandi merci beaucoup twari kumwe n'uwitwa Darlene Nahayo aka Minani numwana w'umunani muhiri wabo twaze kuri byinshi bigiye bitandukanye yashimira abakunzi bawe na ndashimiye cyane abakunzi ba African TV ndabashimiye kuba waravye video kuva ku ntango gushika ngaha duhereje ukaba wayiravye uzi neza ko utari umusubscribe utari umusabone hama agakengeri kugira ngo uzabona bishaka bije kuri African TV kajya akantu kameze gutya ndakunda kukavuga ni kugira ngo ibi bintu bisangiza abandi namba byagufashije kajya nawe kameze gutya byakuryoheye bitwereke akameze uko byakubihiye ubitwereke ni kuri African TV yari Franike na Dada
nahagaruka. Thank you, bye bye. Thank you.